turiko turasangira ino nkuka. Aya majambo yo mu njiri yanditswe na Yohani Mweranda turakunze kuyazirikana kenshi ku munsi w'ugushingura abacu. Abasaserdoti barakunda guhitamwo iri jambo, kandi ni kenshi mu gusozera ubuzima bwacu dusimbwa n'umutima. Muri iyi nkuru nziza Yezu aravuga ati nimusimbwe n'umutima. Igihe tuje gushingura abacu murazi ko umutima uba uri mutwe. Mu gihe cyo gusozera ubuzima bwacu, mu gihe urupfu rutanguye kumota, turaba muri iki kibazo ca Toma. Mukama kumengo ntituzi iyo tuja, naho twaririmbye kenshi mu buzima bwacu ijuru, ubuzima budahera, ko watsinze urupfu rw'iwawe ugatsinda n'urw'iwacu. Iyo rugeranye ko twese turaba mu madidane, ntitubona inzira turiko turafata. Mwarabaye iruhande y'ugira shengere, rimwe na rimwe urabona ko umuntu yazazaniwe akaza arikangura yikanga. Bakundwa b'Imana, imisi yose mu misa zose Imana iraduha akaryo ko kudashibura rya buye rizima ryashibuwe n'abantu rigashimwa n'Imana. Iryo buye abubatsi bari bataye, kandi n'uyu munsi tubandanya dushibura, n'iryo shimikiro nyaryo ry'inzu, iyi nzu y'ubuzima bwacu. Yezu ati nimusimbwe n'umutima, ngiye kubategurira ikibanza. Toma ati ntituzi yuja, turi bumenye inzira ijayo gute? Yezu ati jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima. Bavukanye, kenshi mu buzima bwacu turahitamwo kwicira mu zindi nzira. Kuwa Mungu heze Yezu ati jewe ndi irembo, uca muri iryo rembo araronka ubuzima. Uyu munsi ati jewe ndi inzira. Ariko kenshi iyo turavye imisi tuba turangije y'indwi, tukaraba inzira twagiye turacamwo, turashaka kubona ingene zitandukanye n'iyi nzira Yezu atwereka. Turakunda guhitamo kwicira mu zindi nzira. Hanyuma iyo turiko turagodoka, iyo turiko turaheza uru rugendo rwacu ngaha, tukiyumvira tutabona neza ingene tutigeze tubaho vy'ukuri, ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Niyo uciye muri iyo nzira, kandi dushaka guhereza mu nzu. Bavukanye, iyo twigumye muri ubu buzima bwo hanze, ntitwigere twinjira muri twebwe, tumurikiwe na rya jambo rya Yezu rimurika n'ibyina, rikaba imbugita y'ubugi bubiri, ikeba ikavura. Turaheza tugahusha inzira. Yezu n'ubuzima bw'ukuri butuma tutitwa abapatiri, tutitwa abaserugo, bahinarugo, kubw'igihagararo c'inyuma gusa, ariko indani tuzi ko tugaragara, tuzi ko turakaheze, n'uwo duhuha twoca dutemba. Bavukanye, Yezu ashatse kutwuzuza uyu munsi ubuzima, asubiza umutima wacu mu nda. Yezu n'ubuzima kuko aduha kwiyinjiramwo,
ntitwihunge ngo twibere hanze y'umutima wacu kubera uburemere bwugaraniye muri twebwe. Iyo twinjiranye na Yezu muri twebwe turiga kubaho by'ukuri dushingiye ku kuri, atari ibyiyumviro by'abantu bigenda birahinduka, ariko dushingiye ku w'ukuri, dushingiye kuri kwa kuboko kutaboneka kwatubumba kukadukura mu busa, kwa kuboko kwadutuma dushika muri ino si tugatura kamo kuko dushitse aho tutazi, kwa kuboko kwadukiriza kukadutambutsa, kwa kuboko kutuguma hafi mbere kenshi ntitukubone, iyo tukubonye naho tukihuta kukwigizayo kubera gushobora kuza muri wa mupfakazi, ikimenyetso c'uwo muntu wese dusuzugura kuko ntawe usuzuguritse burya abavukanye, wa muntu duhonyanga mu mvugo no mu ngiro yacu iyo dukoranye muri bya bibanza by'ubwishime. Uko kuri ni Yezu mwitaberenakuro, we aguma abwira ab'isi ati ese mwomenya uwobaha amahoro y'umutima, ese mwomenya uwobaha amahoro atari amahorerane, ese mwomenya ubaha amahoro yuzuye adahitanwa n'ibi biseruzi tugenda turahura nabyo kiringo tukiri musi y'ijuru. None ga bavukanye banje, mwebwe dusangiye urugendo rw'ukwemera, mwebwe muri kano gasengero ka Regina Pacis, ka Regina Coeli, namwe mwese muri hirya no hino, mu kurindira ko iyi njiri hazogira umupatira idusomera kuri wa munsi abandi aribo bazoba batuzanye mu isengero, kuba ari twebwe tuciye inzira tukabyiruka. Nimuze ntitubifate nk'umukino, nimuze twakiriye inzira Yezu atwereka mu kwimanyura kugira ngo uwo wese amwakiriye aronke ubuzima kandi ubuzima budahera. Rimwe rimwe bavukanye banje, mwebwe twataye uruzogi hamwe tukisanga muri aya mahanga ya kure cane y'iwacu, rimwe rimwe bibashobokeye muze murasoboka, muze murava mu kigwi ca benshi, muze imbere ya Yezu mwikebukanye nawe, muyage, mumwiyereke uko muri, tumwiyereke uko turi. Vy'ukuri azobabera inzira y'ukuri n'ubuzima, azotubera inzira ijana kukuri n'ubuzima. Uko twegera Yezu mu gacerere k'imitima yacu, nika tugira amabuye mazima yubaka ingoro y'umutima urupfu rutazosenyura. Bakundwa b'Imana, ese ino nkuka ya misa kubwishikanwa riboneka, amashikanwa aboneka muza gutanga, no kubwishikanwa ritaboneka mwatanze muri bya bicumuro twigaya, muriko muratanga mu mitwaro muzanye, mu mibabaro, mu madeception, muri ivyo byose bibaremereye muri mwebwe. Iryo shikanwa ritaboneka niriboneka turiko turahereza muri iyi nkuka, ridufashe maze Yezu atugira indanga zitorewe n'Imana, zititorewe n'abantu. Nituririre kurangwa n'abantu, ariko turirire kurangwa n'Imana,
kubera twahisemwo kwegamira ryabuye abubatsi bashibura ariko rigashimwa n'Imana. Uyu munsi mutima yazuye Yezu mu bapfuye atuzure twese, aho muri ino ndwi igicumuro catwishe, aho muri ino ndwi ubwikunzi bwatuboshe ntitwabona Yezu muri uyo mupfakazi wo mu mubano wacu, duhonyanga tukavuga ukutariko, muri uyo muvukanyi twahevye hano mw'isengero iwacu, muri kominoti iwacu. Mutima mweranda tuzure aho hose twapfuye kubera ubwikunzi butwugaranira mu maraha yacu gusa. Muri wewe na jewe ubukomezi bw'uwadukuye mu mwijima akadushira mu muco wakatabonetse bwigaragaze. Amen. Alleluia.